Chérie! Chouchou! Zanira amazi ngaho sha. Merci beaucoup. Wari ntegura intebe. Agaragara ko tuvugana, namenye ko tuvugana. Okay. Ngira rero. Ana ubwa mbere. Sinzi ko nigeze kubwira umukobwa twaradukundana. Yanyirobetse ko ashaka kumbe yari kumwe na Tambwe bashaka kunyama amahera. Bon, iyi nzu amahera ndiri mahera yanje. Bwa nibisanzwe vyisi urabizi. Bon. Rero naganda ku gira ikintu ke. Je nariyumvire je nashaka kumureka Tambwe agaruke. Tambwe ujye wambwiye. Iriga umviriza shusho. Tambwe d'abord tonya imyaka 10 kandi ca kabiri nta na hamwe afisaje nta muryango n'umwe afise. No, nushake kumuvugira ariko. Oya, kuri cizama wirenganire. Sawa ico cyo gukora ikizo yashaka gukora ikizo ariko uribuka ivyo wambwiye. Uribuka ivyo yagukoreyeho. Rego warabimbwiye ndavyibuka ndabizi. Ego. Mugabo vraiment je nariyumviriye none umuntu twaye imyaka 10 ndamutemwe barabara kamwe cyo. Sawa mubanye imyaka 10 kweki wowe yahisemo gukora biki. Iya basi wowe yibuka n'urukundo basi wamumariye canke nico wamariye mu buzima nyari kugomba kukwica. Oya. Imana yavuze dukundane ukubwiriye amakosa umubabariye none ndagusavye je Tambwe numva ashaka kumugirira imbabazi agaruke tubane. Ni wamugarukana Sheri please. Ndagusavye. Basi hera nkwereke basi. Kwara basi urukura reka ndoce ndamubakira akazu kiba hari yanye impande yimbwa. Oya duce ndamubakira akazu impande yimbwa. Basi ntazobe muri iyi nzu azobe hari yanyuma hari impande yimbwa hari ya. Ariko muri urupango nyene. None na kimwe none. Sheri nuko utari kuribuka ivyo yagukoreye basi vyibuke swiri niwe basi. Oya nta na kimwe kirazira kubisha mu mutima mubi. Ego umuntu agukoreye ikibega. Ndagusavye. Beshi yamari muzi ngo Tambwe n'umukozi wanje. Si umukozi wanje kubera yirirwa ngaha muhira bakateka twafungura. Tambwe n'umuntu nyene w'umugenzi cyane gose twamenyanye. Ni inshuti? Bon anyway umuntu umaze kubana imyaka 10 urumva ko bayacitse inshuti. Sheri sawa okay ndavyemeza ni inshuti yawe ariko ibuka basi ivyo yagukoreye please Sheri. Aya de namubabariye. Sawa wavuze ko uzoshaka kumwubakira. Ego je ndo namubakira impande yimwe. Ariko urupango nyene. Nta na kimwe none ufite ubwoba none. Sheri ubu naho ubona ko yahatswe kukwica bikanga ubu ho hicazo gukorera. Sinzi. None yose kubikorera yabonye ko namufashe. Ntavyo so gukora. Gambere ko yabikoze? Oya agengere yari nka shetani uramuhenda. Sawa shetani. Nivyo ndagusavye je shaka ko agaruka. Umviriza rero twemeranire. Je nuzombaze nakimwe ubu ho niyagomba kukwica kandi akakubwira ibindi bisanga. Please. Sheri ntuzondondere kandi niyakwica. Oya ntana jewe nzomuha gasopo so ndamuha gasopo kandi je vraiment bashaka kumugira ikigongo. Cyo gituma nashatse ko agaruka. Kandi baza nazofusubiriye. David nyizere ntazosubira. Sivyo? Promis chérie. Okay? Sivyo? Ego sha ngena undabire kaya kandi gatabo hari aya. Nasanze nihenze navya katariko. Oni bikuna. Urabizora umugenzi wanje. Ndaje ikintu kugusaba kigongo. Biya bintu byose ndaje ndashaka ndakugira kibi. Ni mashetani ndagusaba ikigongo kwe. Urabizi na imyaka 10 twabanye na wamfashe neza. Urumva imyaka 10 twabanye waciye wiyumvira kunkorera ikibi? Ya bintu byose ndi mashetani wangu. Ana mashetani? Ni mashetani. Cyo gituma ufite umutwe munini. Ahuze amashetani muri uwo mutwe. Sinzi. Nuko. Tambwe urazi ibi byose ubona ngaha. Tuzova ngaha tubisize. Ni Matiyasi ndagufukamiye. Urabizo. Jesse ndi umwana mubi. Uri umuvyeyi. Jesse ndi umwana mubi Tambwe. Ndagusaba ikigongo. Mugabo ukazosubira nkazosokubona ko gakosa na gatoye. Tuzoba tubavanuye. Murakoze. Tuzoba tubavanuye. Urakoze Matiyasi urakoze cyane. Imana igumugisha.
genda ariya mu nzu kandi akantu katameze neza ukuranukira ibi bintu by'ibishatu maranye iminsi genda woga uzosubire abantu bameze ukuntu mana Zara Tambwe Sa ingosha Aje gute mugabo Nibo nta kintu byari nzayigira inyice Kibiri birari Ego Iryoshe kwa ngono rubigira Ego zanasha gira Ikibazo ndakweze zamira shanda yako nafungura Igitego ryari ryantwariye ngaha zanira isahani bitwa soin none Tambwe none ucuga ngo twicarane none ngo twicarane ingo Tambwe kuya sasa Bon appétit Tani kikono tu Jya ndageze gufungura mon frère Nujya Aya reka ngo tujye Oya Angerega nisangi Bon appétit Sawa ntacu Asante sana Ba okay Utajya nagatsika Jeni sawa Atetse nyatsi ryoshe ahantu bamvyonga ndiga nifungurire nawe ninde Allo Oui Urisiri ko ari bivyo biyo Sawa mugenzi urakoze Sawa urakoze mugenzi Tambwe Niki Misose hora wiruka umutima wawe ntuja hamwe Misose kicanye gushira uri umufumu ukunda kubeshya Waruzi ko mwica umuntu ataco ndamuvuza urafungura amere y'abantu Oya umutima w'umuntu ubuhemu guhemuka gusa Ujye kugira uko Tamwe no kunigana birimwe nuko uciye ugenda sha wambona urabona uwo muniga unteye nzotuma ndakugira ikinga abantu bagende bakwicayeko banagukanyaga utagira indera agenda gusuriye urabona muhimbiri nibiki nakubwiye ibintu ndabonye ari ibintu ibihe mbwira ibiki
Niba utari kurambwira ushaka ndabyibwire mbwira n'ibiki. Iyo bintu bya Matiyasi. Sinamushiriye n'umwana. Wazo mu mwinshi. Wewe wabigize? Aje bigize? Reka tekana tubaze tuje kwivuganira ahantu. Mbega gayi uvuze ngo iki? Ndakujiwe. Nigahitije. Tambwe n'ubusubiye ko nkore gafe. Tambwe.